Barundi kazi aho muri mu mpande zine z'isi, eka na buri muntu uwo ari we wese yumva runo rurimi ndiko ndakoresha rw'ikirundi ahari mu mpande zine z'isi mwese, ndabaramukije amahoro atangwa n'umuremyi n'ijuru n'isi. Ku mazina nitwa Bigirimana Nikora, nsanzwe narahiriye kuba umwami mukuru no kuba umuhereji mukuru, eka iciyongereyeko kandi nsanzwe ndi umuhanuzi. Hanyuma uno musi z'ukwezi kw'icumi na rimwe, umwaka wa 2025. Hanyuma ubwa mbere mbanje gushimira Uwiteka ko yashoboye kundosa ico mvuga kuri uno musi. Mvuge nti Uhoraho habwe icubahiro ibihe bidashira. Hanyuma abantu benshi nari maze imisi ntariko ndavuga, abantu benshi baranyandikira bakatubwira ati tubwire gishasha, tubwire ibihe aho bigeze. Ubwa mbere nagomba nishure abo bantu yuko jewe ataco Uhoraho Imana yantumye ntaco nshobora kuvuga, ntibikunda ko simba mfise ico mvuga. Ivyo bintu maze kuvyishura incuro nyinshi mugabo abantu ntibavyumva kandi ntibabitahura. Umenga bagomba kuguma bumva ariko ndavuga kuko jewe sinshobora kuvuga ivyo Imana itantumye, kuko jewe sindi babandi bakorera ku ma YouTube bavuga ngo bariko bararondera amafaranga, je simpembwa. Kandi jewe simba ndiko ndavuga amakuru nka kurya abantu bavuga amakuru ku maradiyo, kandi jewe ntegerezwa kuvuga ivyo Uhoraho yantumye, ivyo Uhoraho atantumye sinshobora kubivuga. Ikindi kirenzeko kandi jewe simba ndiko ndiyamamaza canke nitoza kurya aba perezida bitoza, oya. Jewe mvuga ivyo Uhoraho yantumye, ivyo yatantumye urumva simba mfise ijambo mvugaho. Munyumve neza kabisa muntahure. Hanyuma ikindi kandi ngomba mbanze nishure abantu bavuga yuko nkora audio ndende, hanyuma kumbure audio zabo ntizuguruke. Ndababwire ntibihangane cane gose kubera Uhoraho jewe anyereka ibintu vyinshi cane gose. Ari nkamwe mvuze ngo nkore audio ntonto, mba ngomba ko ubutumwa natanze canke ubuhanuzi natanze bushikira abantu bose butagabanije. Ari nkamwe mvuze ngo nkore ntonto kugira ngo amatelefone bambe kugira ngo bashobore mu matelefone yabo bishobore kuguruka, ni hamwe novuga nti telefone zabo zokuzura, canke ugasanga intuze ubutumwa ko nabutanze abantu baburose uko utariko. Nico gihe nico gituma nkora audio nyene ku vyo Imana iba yantumye. Muno musi mwihangane, kandi ubishobora aze kuvyumviriza cane gose, ngomba mvuge ibintu bikomakomeye cane gose, ngomba mvuge ibintu vy'amahanga hafi yose, ngomba mvuge ivy'ibi bihugu vyose, mpereye ku gihugu ca Tanzania, Uburundi, Congo, Urwanda, Ubuganda, kandi hose ngomba mvuge ibintu bikomakomeye cane gose. Nta gihugu na kimwe mbona gifise ibintu vyoroshe. Uwuza kuronka akanya canke yabishoboye yovyumviriza cane gose kubera ni ngirakamaro, na cane cane kugira ngo muze muramenya aho ibihe bigeze. Nuko rero reka ninjire mu buhanuzi neza na neza kugira ngo ntibitware umwanya muremure cane gose, kandi no musi ubuhanuzi buraza kuba burebure cane gose uko ndiko ndavuga ibintu vyinshi, kuko buri gihugu ico ari cose ndagihanurira, ndafise ubuhanuzi bwaco. Kandi ubuhanuzi bukomeye bw'ubu bugomba kuba ubu nyene nibuzoba mu gihe kiri imbere ca kera, mu gihe nanje ntamenya nanje. Kubera nababwiye jewe Imana inyereka ivy'ibihe birebire, igihe inyereka n'ivy'ibihe birebire cane gose. Bon, jewe ndahera ku ntuzeyi ubuhanuzi mfise, bumwe bumwe muraza kubwumva nubwo umenga narahanuye, mugabo bamwe bamwe nzoba ariko ndabibutsa kugira ngo muze muramenya ko ivyo bintu vyavuzwe. Hanyuma harimwo n'abishasha vyiyongeramwo. Ahaniniya rero ngomba mvuge ku kibazo cerekeye amahanga, kijanye n'intuzeye n'ikarangamuntu bavuga yuko ari karangamuntu izoba ari imwe y'ikoranabuhanga, ico mu congereza bita ntuzeye digital. Iyo karangamuntu rero nagomba ndayibabwire ni ikarangamuntu muri rusangi ibihugu bikomakomeye bigomba yuko kw'isi nzima abantu bose bazogira akarangamuntu imwe.
mu nyuma rero nagomba ndabamenyeshe yuko ivyo bintu nivyahanuwe mu buhanuzi, ni ntuze muri rusangi, ni ca kimenyetso amagana atandatu na mirongo ica kimenyetso c'amagana atandatu na mirongo itandatu na gatandatu. Ibi bintu abantu badashobora uko biranyegeje ntibashobora kubitahura, nagomba ndababwire ibi bintu ingene bipanza. Bikorwa n'ibigo bikomakomeye, bikagurwa na Amerika, bikagurwa n'ivyo bita ubumwe bwa Burayi n'ivyo bita ONU, urumva bikorwa n'abantu bakomakomeye, bikakorwa n'amabanki akomakomeye n'iki n'iki. Rero umugambi wa mbere batanguye gukora, Amerika mu bintu biri kw'isonga kuko murazi ko Amerika niyo isa n'iyitwara isi yose, bakifuza yuko hoba akarangamuntu imwe, mu nyuma bakagira idini rimwe, bakakora n'intuze n'uwutwara igihugu umwe ashoboye kubakontorora kubera bose bafise akarangamuntu imwe. Muri rusangi vyose bizoba biri mu buryo bwa gishetani. Mwumva bakoresheje uburyo bwa gishetani, imbaraga za gishetani, muvyumve neza. Hatanguye irya korona. Murabona irya korona ijya guma mu nzu, ikintu ca mbere babanje guhomvya intuzeye, amasosiyete canke amakampani y'indege, kuko mw'ico gihe niyo yari atunze cane gose, yari afise uburyo bwinshi cane gose. Ico gihe nibo bantu babanje guhomvya, bahomvya n'amakampani canke amasosiyete atari make yari afise amafaranga menshi. Vyose babikora mu ntumbero yo kugira ngo bazoronke ingene babakonya, kuko umuntu adakenye ntushobora kumugonda, ntibikunda. Urumva vyose babikora babicishije mu bukene. Hanyuma urabona ko hatanguye korona, mu nyuma bakabwira abantu bagume mu nzu, bakagira iki n'iki. Mw'ico gihe bagomba yuko abantu bose babugaranira mu mazu, mu nyuma rero bose bakabashirako ca kimenyetso ca Antikristo c'amajana atandatu na mirongo itandatu na gatandatu. Mu nyuma rero hariho abantu benshi bavyanse, baca barabona yuko umenga umugambi wabo ugiye gupfa, mugabo ibice 50% bari bawushitseko. Hanyuma baciye bakurikiza irya ntambara iri muri Ukraine n'Uburusiya. Iyo ntambara iri muri Ukraine n'Uburusiya, n'izi ntambara ziri muri Israel na Gaza na hehe, izi ntambara zose muriko murabona, muri rusange si intambara zipfa kuba uko nyene, ni intambara zateguwe kandi igihe kirekire cane gose. Aho hose aba ari mu ntumbero yo kugira ngo abantu babandanye babashira mu bukene, na cane cane bahereye ku bihugu bitunze cane gose. Murabona nk'ubu igihugu ca Ukraine muri rusange cari igihugu gitunze cane gose, muri rusange cari gifise ubushobozi bwo gutunga Uburayi bwose, n'ibicagutseko kikaba coronka ivyo cofashisha Afrika. Murabona baciye rero muri rusangi bagihombeje, igihugu cose baracishe, ubu gisigayemwo amabuye yonyene gusa, nta kindi, kuko ubutunzi bwose bwari buhari bwose barabusenyuye. Ivyo babikora ni integuro, si ukuvuga ngo ni ibintu vyaje vy'icaduka, oya, ni integuro. Murabona Ukraine yabaye isibaniro ry'intambara. Rero ubu bageze ku rugero rw'uko ibihugu vyinshi bariko barababwira yuko bagomba gukora akarangamuntu imwe. Iyo karangamuntu imwe rero bariko bwa mbere babitwara umenga ni ibintu vyoroshe, mugabo mu nyuma bizoja mw'itegeko. Hazogera igihe rero iryo karangamuntu rero kugeza muri 2027, uwuzoba atafise intuzeye, murazi yuko nagumye ndiko ndavuga yuko abantu bose bazosubira mu bihugu vy'iwabo. Muri rusangi uwutazokwemera kuba afise iyo karangamuntu, abari muri ibi bihugu bikomakomeye vy'abazungu, Amerika, Europe na za Canada, za Australia, ibihugu bikomakomeye, kuko bose bakoresha intuzeye, ingufu za gishetani. Muri ico gihe utazoba yavyemeye, azogera ku rugero rw'uko ataba afise uburenganzira bwo kuvugwa, ataba afise uburenganzira bwo kwinjira mw'isoko, ataba afise uburenganzira bwo gukora akazi. Mw'ico gihe urumva kuhaba aho hantu ntibiba bigishoboka. Kugira ngo uzohabe, nuko uzoba wemeye kwemera ivyo bintu bavuga, urumva ukaja mu buryo bwa gishetani. Urumva mw'ico gihe mwarumvise Bibiliya iravuga yuko abazoterwa ico kimenyetso bose, nta kindi bose ni ukurimbuka kandi bakaja mu muriro udahera, mu muriro utazokwigera uzima. Urumva aho murazi ko nagumye nsemerera mvuga nti abantu bose mwitegure 2026, abantu bose bazosubira iwabo, bazogira iki n'iki, igihe kirageze rero.
abantu bose batazokwemera kuba bogira izo karangamuntu, kubera ni karangamuntu ziri mu buhinga buteye ubwoba abantu mwe mudashobora kumenya. Kubera abantu mumenyereye bahora bakora karangamuntu zanditse, mugahoho ni ikintu bazoguteramwo canke bakagufotora mu mbonero z'ijisho. Ikintu bazotwara mwege ntimukizi, ibikoresho bazokoresha ntavyo muzi. Aho rero urumva rero ibintu ntivyoroshe, ahantu dutera tuja imbere si heza. Mugabo aho rero jewe rero ubuhanuzi niho bwicaye, niho buhagaze rero, niho bwicaye. Ni igihe narahira muri 2024 nkavuga nti nubwo azoba Vatikano ntizonsinda, nubwo azoba Amerika ntizonsinda, nti nubwo azoba ubumwe bwa Burayi ntibuzonsinda, nubwo azoba ONU ntizonsinda. Harya nari nzi ivyo ndiko ndavuga, nari nzi ivyo narahiye ivyo ari vyo. Ibi bintu nama ndiko ndavuga vy'ubwami bw'Imana bushasha, bantumwe, jewe Imana yaramaze kumpishurira neza igihugu c'i Burundi. Nababwiye yuko ari umugwa mukuru w'amahoro. Igihugu c'i Burundi ndababwira yuko mugiye kwakira abazungu, abashinwa, abarabu, eka abantu bose b'amarangi yose iyo bava bakagera mw'isi yose. N'ubu nagomba ndababwire ubuhanuzi budasanzwe. Abantu bose batazoba baremeye gutegwa izo shinge za korona no kwakira iyo karangamuntu, ubuhungiro bafise bazohungiramwo, igihugu kizoba gifise amahoro, n'umugwa mukuru w'amahoro i Yerusalemu, naho sahandi ni mu gihugu c'i Burundi. Ubwo bwami buzoba bwaratanguye. Aho ku mahanga ubuhanuzi reka ndabugeze ngaho, kubera mfise ubuhanuzi bwinshi bw'ivyo novuga, norara ndavuga mpaka ngira ngo bugaca bukira, bukongera bugaca. Mfise ibintu vyinshi novuga kubera Imana imbitse amabanga menshi, kubera jewe sinerekwa kumwe abandi bantu berekwa, oya. Nderekwa mw'ijoro ndyamye, nkahishurirwa ndiko ndakora akazi, ngahishurirwa ndiko ndatwara imodoka, buri kanya mba numye nciye bugufi ndiko ndumviriza mbega uhoraho avuga iki. Hanyuma nagomba amenyesha abantu benshi ngo barifuza kumbona. Jewe nagomba ndababwire, jewe ndabibwire kubera abantu benshi ntibanzi. Jewe umbonye ndi umuntu aciye bugufi, ndi umuntu nakunze kuba ndiko ndavuga. Eka wanagomba ndi umuntu muto muto, wanagomba mvuze muto muto, n'umuntu yicishije bugufi, nzi amategeko y'Imana n'amabanga y'Imana, kubera nzi yuko umuntu w'Imana amategeko aba aciye bugufi. Abantu benshi bamaze kumbona, bambonye, niyo bambonye barakanguka, baravuga bati uyu ni wanikora, kubera bazi ngo n'uruntu rw'urugabo runiniya rufise amanyama rugize. No, si uko bimeze. Ndi umuntu aciye bugufi, mbere ntakwibwiye ntukwigera umenya yuko ubu buhanuzi mvuga ari je ndabuvuga. Mugabo aho vyugariye, imbere y'abantu ngaragara nk'umuntu mutoyi, mugabo imbere y'Imana ndi umuntu mukuru. Ivyo bintu narabihanuye, narabivuze, ndasubiyemwo. Imbere y'abantu ngaragara nk'umuntu mutoyi, mugabo imbere y'Imana ndi umuntu mukuru. Wanagomba ngira ngo mw'isi ata n'umuntu mwozana ubukuru ngo tunganye, bitokunda. Murumviza navuze mw'isi, ntihagire uzohava ndengera iry'umunani. Mw'isi atawe mwozana ubukuru ngo aje imbere y'iwanje ngo tunganye, ntivyokunda. Imbere y'Imana ndi umuntu mukuru, mugabo imbere y'abantu nukuri ni umuntu muto muto nciriritse, kweri sinobabesha. Reka mbandanye rero ubuhanuzi rero. Ku buhanuzi ngo bampere ku gihugu ca Tanzania, kuko mfise ubuhanuzi bw'ibihugu vyinshi cane gose. Igihugu ca Tanzania murazi yuko baravuga yuko ubuhanuzi bwemerwa ari uko bubaye. Jewe mu misi iheze narahanuriye igihugu ca Tanzania, ndababwira nti kino gihugu gitwarwa n'uwu mudamu Samia Suluhu Hassan, Imana yamunyeretse ntaze yitoze, kubera akazitoza ndabona azoba yugururiye ivyago n'intambara. Igihugu ca Tanzania kizoca cinjiramwo intambara. Abantu benshi, data wanje, abagore ngo mubona ko mwagize agateka k'abagore. Abagore barangiye ko jewe nanka abagore, iki n'iki, none ko navuze ko nzotwara nanka abagore bizogenda gute, iki n'iki. Nyamuntu naramwishuye ndamubwira nti jewe abagore mwoshavura mutoshavura, jewe sinkora nkorera abantu, jewe simpembwa n'abantu, jewe sishimishwa n'abantu, jewe mvuga ivyo Uwiteka yantumye. Jewe sishobora kureka kuvuga ivyo Uwiteka Uhoraho yantumye ngo jewe ngo ndiko ndatinya abantu, oyaye. Ntuzeye ndabaha ikimenyetso,
ntuze umuhanuzi Jonas yanse kuvuga ivy'Imana yamutumye, ibihano yarose ntivyagira uko bingana. Ifi yaramumize mu nyuma imumarana iminsi 3. Je rero sinemeye kuzoja guhanwa, ibihano vyari guhanwa bene vyo mu nyuma ngo nuko je ntabivuze. Je nzovuga ntavuze, urumva ndahanwa, sinshobora kwinjira mu bihano vy'abandi bantu. Nanje Imana yarantoranije kugira ngo je mvuge ivy'Imana yantumye, ntegerezwa kubivuga uko yabintumye, natinye n'umuntu n'umwe, ntatinye n'ingaruka, ntatinye yuko nza guhwera, kubera nta kinjana nzomara. Ntegerezwa kuvuga ibintu Imana yantumye, mu nyuma jewe Imana niyizi ingene izonkingira yo nyene. None iryavuzwe riratashe, sinzi ko muriko murakurikirana ibiko birabera muri Tanzania. Rero nagomba ndababwire urya muriro yawakije, urya muriro ntugiye kuzima. Nagomba ndababwire nongere ndamuhanurire urya mudamu, umurya mu perezida w'igihugu ca Tanzania Samia Suluhu Hassan, n'ubu nimba akunda ubuzima bwiwe, ntabandanya avuga ngo ni perezida, akabandanya ahubwo vyiza nuko yoshikiriza igihugu c'abandi, canke akavuga ko igihugu agishikirije, canke agatanga imihoho akagenda, akaguma muri kirya gihugu. N'ubu n'ubuhanuzi niko ndavuga, baramwica nta kibuza. Kandi narababwiye yuko amatora akaba ukwezi niko uzohera abataramwirukana. Hinge je mbandanye ndacyari ku gihugu ca Tanzania. Rero Tanzania rero ifise ibibazo bitagira uko bingana. Tanzania ifise ibibazo bitagira uko bingana, abantu mwe mwumvirize buno buhanuzi. Tanzania nagenda yihanurira cyane gose, nagenda yivuga cyane gose. Igihugu ca Tanzania murazi yuko nababwiye yuko gifise imipaka y'u Burundi. Ndavuga yuko iyo mipaka igiye kuzosubizwa. Hariho abantu banyishuye baravuga bati none uyu muntu kavuga ibintu afise ingabo zingana gute zizogarura Tanzania. Nagomba ndababwire bantu mwe, nababwiye nti imbere y'abantu ndi umuntu muto, mugabe imbere y'Imana ndi umuntu mukuru. Umugani wantuzeye w'umuhanuzi Elisa ariko arabwira umuntu bari kumwe ati iyaba waruzi ingabo zincungereye ingene zingana. Nanje bantu mwe nagomba ndababwire, iyaba mwari muzi ububasha n'ubushobozi Imana yampaye, mukamenya ingabo z'abamarayika zincungereye n'iz'abasarafi ingene zingana, abantu ntibamumbaza ngo mbega umuntu afise ingabo zingana gute. Mwabonye ibintu biko birabera mu gihugu ca Tanzania. Urya mugore mumbonera arashobora kuja kugwana n'abarya abantu bireza gukunda, ntibikunda nubwo yoraramwe, nubwo yozana ingabo zose za Tanzania zose zikagenda kugwana, ntiyoshobora gutsinda abarya abantu nivyo gukunda. Izo ngabo rero ingene ziba ziza ntibozimenya. Rero nubundi rero Tanzania rero irafise ikibazo. Nagomba mpanurire n'u Burundi. Mu minsi narababwiye yuko ije ntambara ikirabera muri Kongo ari yi Burundi. N'ubu nagomba mbwira abarundi mu vyumve, ije ntambara ikirabera muri Tanzania, ibintu biko birabera muri Tanzania nisibibera muri Tanzania, nibiko birategura mu gihugu cy'u Burundi. Mube muravyumva neza, mu vyumve neza, nibiko birategura mu gihugu cy'u Burundi, nibiko birategura ibizoba. Naravuze mu buhanuzi ndavuga yuko ibihugu byose bizungurutse igihugu cy'u Burundi, ubwo bwami bw'Imana ntibushobora gutangura abaperezida bose batwara bya bihugu bakihari. Rindira uno musi ndabashirira hagaragara abantu bagomba gutaha vyihutirwa igihe cyabo cyarangiye. Uno musi ndabihanura, uravyumva? Uno musi ndabihanura. Rero kiya gihugu ca Tanzania ubwa mbere kirafise yuko cyatwaye imipaka y'u Burundi. Ubwa mbere iyo mipaka y'u Burundi, igihugu cy'u Burundi itaragaruka, hajya muriro yawakije, ijya ntambara ntishobora kuza guhera, ntibiza gukunda. Ikigira kabiri, narababwiye ko Imana ntiyishimiye ujya mugore. Ndasubiye mu ico kintu nzocemanga, ijya Imana ntiyishimiye ujya mugore. Ashitseho kandi ntiyigeze amenya yuko ari umugore, ntiyitahuye, yibagiye yuko ahubwo ari Imana yakorotse ivuye mu ijuru, ntiyakora ivyo Uwiteka agomba. Rero ibisigaye rero ingero y'icaha n'urupfu araza kuvyishura. Ikigira gatatu, naravuze yuko abantu bose bakoresha imbaraga zikuzimu, ibintu vyabo vyose bigiye gusha. Mwabonye muri Tanzania imiduga myinshi yaturiwe, amazu menshi yaturiwe, ibintu bitari bike vyaturiwe, amaduka yose yaturiwe.
ni intango n'amashengero azosha. Abantu bose bazi ko bakoresha ibintu vy'imbaraga ziva ikuzimu biri muri kirya gihugu ca Tanzania bizosha. Muri 2020 Perezida Nkurunziza w'igihugu cy'u Burundi akiriho, niho natangura kuvuga ubuhanuzi bw'igihugu cy'u Burundi na Tanzania. 2020 muvyumvirize neza, Perezida Nkurunziza yari akiriho, ndiko ndavuga nti yamara Imana iriko iranyereka igihugu cy'u Burundi na Tanzania, ibi bihugu bibiri ni igihe bizoba bitararonka amahoro, ndabona isi yose nigiye kuronka amahoro. Kandi iyi Tanzania mvuga ntimave mwaza ngo ni Tanzania yose, ni iki gice cy'u Burundi cyagiye muri Tanzania. Mugabo kubera ari haniniya ni Tanzania, ariko mvuge Tanzania nyene. Rero nkavuga ni ahantu hatararonka amahoro, ndabona isi yose nkavuga ni Uburundi na Tanzania ni Imana iriko yabinyereka biri imbere yanje, bitararonka amahoro isi ntizoronka amahoro. Abantu benshi baranyishe baramvuga bati uyu mugabo yarasaze, ati kumbure yari afise amatungo yagiye hanze yaraturubuye, ibintu avuga nukuri ntiyitahura. Ati Tanzania amahoro ariyo numusesekara abantu baryama no mwibarabara. Ati mu Burundi amahoro ariyo numusesekara abantu baryama no mwibarabara. Bantumwe je mpanura mbona ibintu imbere y'igihe, nkabivuga imbere y'igihe, abantu batazovuga ngo ntavyo yari yarahanuye. None ubwo ya mahoro mu Burundi navuga yuko atayari ubwo arahari. Muri Tanzania ubwo bimwe bavuga ko bararamwe barabara, ubwo bunyene bariko bararyama mwibarabara. Aho hantu nahatevye kubera nagiye ndahavugira ubuhanuzi butari buke. Reka rero jewe ngomba ndababwire igihugu ca Tanzania ndarangije. Ngomba ndababwire urukurikirane rw'abantu abaperezida ikiringo cyabo kigeze, hageze yuko nyene ndabasezere muri rusange ikiringo cyabo cyarangiye. Murazi ko nababwiye nti kandi ibi bintu biraherana n'uno mwaka. Yemwe ndasubiyemwe ubuhanuzi nabuvuze, nababwiye nti ibi bintu biraherana n'uno mwaka. Reka rero ndababwire ingene bikurikirana. Uyu mugore atwara kino gihugu cya Tanzania, umuperezida Samia Suluhu Hassan, uyo bayi aragenda ntaco aza gukora kugira ngo agaruke kuba perezida w'igihugu cya Tanzania, ntibikunda. Oya, aragenda vyanka vyakunda, araza kugenda atagiye akahatirako, arahwera baramwica nta kibuza. Nurumva ni ikintu kimwe, aratanga igihugu canke atanga imihoho ahunge, nta bindi. Uyo amakuru yiwe nayo. Uza kuzana ibindi abahanuzi niduhanura bimwe, ntumbaze je mpanuye ivy'uhoraho yantumye. Ntaco dupfa nawe sindanamuzi, nta tongo dusangiye, aho mvuze ivyiwe. Mu nyuma nababwiye ko ibintu birondera igihugu cy'u Burundi. Nababwiye yuko mu Burundi igihe batazoba barashavura, nibemera ivyo bariko barabagirira vyose. Kandi nkongera nkagaruka mu Burundi, nta gihugu na kimwe uyu perezida Ndayishimiye ivyo ariko arakora yobikorera mu kindi gihugu bakamwemerera. Abarundi nukuri Imana ibahezagire, ndabakuriye inkofero muratekereza. Mugabo iyo mpanuye ubuhanuzi je ntibuhera. Narahamagaye abahungu n'abakobwa bahera ku myaka 18 kugeza ku myaka 40. Umunsi bazohaguruka ni kurya vyabaye muri Tanzania, nta kuvuga ngo hari ngo umusoda canke ngo imbonera kure bazobazibira, ntibizokunda. Umunsi bazohaguruka ni umunsi umwe wonyene gusa. Ubu kandi nagomba sezere uwitwa Perezida Ndayishimiye, ikiringo ciwe kirarangiye. Imana yambwiye yuko ikiringo ciwe cyaheze, bayi yagiye. Ndabasubiriyemwo, bayi yagiye. Kandi aho ndarangije, ndi umuhanuzi kandi ndakivuze, nta nuza guhindura, nuko nyene. Bayi Ndayishimiye, bayi kiringo cyawe kiraheze. Umwanya wari wo wose baragukura muri ntare rushatsi, uzobwiye. Bayi ivyo bimenye wicaro biza. Bo harakurikira igihugu ca Kongo. Igihugu ca Kongo
naco kimeze nk'igihugu ca Tanzania. Muri Kongo ntibasenga Uwuhoraho, bemera abapfumu n'abarozi, bisengera ibigirwamana. Mu nyuma umuperezida waho nawe nyene akoresha amangetengete, akoresha ivy'abapfumu n'abarozi. Ubu rero igihe tugezemwo si ic'abapfumu n'abarozi, oya. Urumva abapfumu n'abarozi n'abakozi ba Satani. Urumva igihe tugezemwo si ica Satani, oya. Ubu tugeze mu gihe c'Uhoraho. Rero muri Tanzania, muri Kongo naho nyene haraza kuba akajagari nka kariya kabaye mu gihugu ca Tanzania. Eka n'i Burundi nyene ntimwave mwibaza ngo intambara ntizohaba, naho nyene izohaba. Kandi naho nyene abantu bose mu Burundi, nagarutse mu Burundi, abantu bose bazi yuko bafise ibintu bivye canke bakoresheje inguvu z'ikuzimu, ivyo bintu vyose bizosha. Mbere ndababwira ubuhanuzi, ubwo bwami nama ndiko ndababwira budasanzwe bw'Imana, ndababwira ibintu bitari bike mu gihugu cy'i Burundi bizosha. Tuzosubira kubaka Uburundi ubushasha, muvyumve mubimenye neza. Kandi aho nta kiza guhinduka mu vy'Imana yavuze, nuko nyene bipanze nta bindi. Muri Kongo narababwiye barya abantu bapfuye ni integuza y'abazopfa. Hashobora gupfa abantu muri Kongo nk'abamaze guhwera, ngira ngo bigwije nk'incuro nka 30 canke na 50. Kandi ivyo batunze vyose bitagororotse vyose bizosha. Kandi n'umu perezida wa Kongo ikiringo ciwe kirarangiye, bayi ndamusezeye. Reka njabuke nje mu Rwanda. U Rwanda ndahateba, mwabantu mwefise ubuhanuzi bwinshi bw'i Rwanda, munyumvirize neza. Abanyarwanda munyumvirize muciye bugufi, i Rwanda ndahateba. I Rwanda nagomba ndababwire ivy'Imana yantumye ndababwire, ni urubuga rw'amadayimoni. Ndabasubiriyemwo, i Rwanda munyumve neza, mu vy'Imana yantumye ni urubuga rw'amadayimoni. Urumva muri rusange ni urubuga rw'amashitani, muvyumve neza. I Rwanda Imana izohahana, Imana izohahana yongere isubire ihahane. Nagomba ndababwire i Rwanda mu gutera inshinge za corona mwabaye abambere muri Afrika yose. Ivyo Imana ntiyavyemera. Mu Rwanda mu kwakira ivy'abatinganyi, abagabo babira abandi n'abakobwa babira abandi, mwabaye abambere muri Afrika yose. N'ubuhanuzi nahereyeko bwerekeye ikarangamuntu y'ikoranabuhanga ya digito, n'ubu mwabaye abambere muri Afrika yose. Igihano rero kigomba gikurikire. Uyo perezida Paul Kagame, ikihano ca mbere Imana ibanza kumuhereza, arahwera. Nawe ndamusezeye, bayi aragiye. Mu nyuma Kongo ngomba mambe u Rwanda ngomba ndaruhanurire ubuhanuzi bw'ubu n'ubwa kera n'ubuzoza mu minsi. Amafaranga yose yavuye mw'ivyo bintu ndiko ndasigura bitagororotse, Imana itemera, n'ivyavuye mu busuma vyose bitabonetse mu buryo bugororotse, mu Rwanda vyose bizosha. Mu nyuma mu Rwanda hazokurikira intambara.
kandi ikomeye, kandi mwitegure hazosubira kuba irindi honyabwoko mu Rwanda. Mu nyuma mu Rwanda hazoba hazokurikira leta y'ubumwe. Iyo novuga nti ni iy'abahutu n'abatutsi. Mu nyuma hazosubira kuba iyindi ntambara kandi ariyo ya nyuma, naho nyene hazosubira kongera kuba ihonyabwoko kandi. Mu nyuma igihugu cy'i Burundi kizoba caramaze kuronka amahoro. Intambara ya mbere abanyarwanda bazohungira i Burundi ari benshi cane gose. Eka n'intambara igira kabiri nyene abanyarwanda bazohungira mu gihugu cy'i Burundi kubera igihugu cy'i Burundi kizoba caramaze gutera imbere cane gose. Mu nyuma hazogera igihe mu Burundi huzura. Mu Rwanda naho hazoba harasigaye ari umusaka gusa. Imana yambwiye yuko abanyarwanda n'abanyabwibone aho hose muzoba muriko murazira yuko mwase amategeko avuye mu mugwa mukuru w'i Yerusalemu, mwanka kugabwa n'amategeko avuye mu gihugu cy'i Burundi. Imana izokwama ibaronkera ivyago, muzokwama muri mu ntambara imwe idahera, kugeza hamwe amazu yose ivyo mwubatse vyose bisambuka mu Rwanda, amabarabara yose asambuka, mu nyuma hagasigara ari umusaka ata abantu bakihaba. Mu nyuma rero hazogera igihe muzosaba yuko Uburundi bamba u Rwanda rusubira kwifatanya n'igihugu cy'i Burundi bikaba igihugu kimwe. Mu nyuma rero aho rero muzokongera musubire mu Rwanda rero amahoro azobona abonekane. Ibi bintu rero si vy'uno munsi canke ejo, ibi bintu riko ndahanura ni ivy'igihe kirekire kandi biraza guhera ubu nyene, mu nyuma bizoba igihe kirekire cyane gose. Niko ndababwira ingene urukurikirane rw'igihugu cyanyu kizokubitika kikababara cyane gose kubera mwase kumva. Nibiriko n'ivyo muzozira vyose ndiko ndabibabwira, kuko igihugu cyaricyo cyose kitazoba kiraca bugufi imbere y'igihugu cy'i Burundi kugira ngo gikurikize amategeko y'Imana azoba yarashinzwe mu gihugu cy'i Burundi, nta mahoro kizigera kironka kugeza baciye bugufi. Ibihugu rero bigiye kuzobabara cane gose, bizobabara cane gose, n'u Rwanda n'igihugu ca Tanzania. Tanzania izogira ibibazo, u Rwanda ruzogira ibibazo bimwe bitarigera bibaho no kubaho. Ivyo mube muravyumva, ubwo n'ubuhanuzi bw'i Rwanda. Kagame namusezeye bayi. Igihugu ca mbere kizobanza kumva amategeko y'igihugu y'intuze kizobanza kuronka amahoro ni igihugu ca Kongo. Kizokumva n'ingoga kabisa, kandi Kongo izotanga igice cy'u Burundi n'ingoga vyihuse atakigoranye. Mugabo ntuzeye u Rwanda kugira ngo rusubire kwifatanye n'u Burundi bibe igihugu kimwe bizogorana cane gose. Bazogondozwa nk'uko Farawo yagondojejwe. Hanyuma aho nyene ngeze ku Rwanda niho n'Imana yaciye impa n'amajambo. Ibihano vyahawe Farawo mubisome muri Kuvayo 10 muhere ku murongo wa mbere mugeze ku murongo wa 29. Aya majambo abwiwe abanyarwanda n'abatanzania. Mu Kinyarwanda bavuga ngo ni Kuva 10, urumva ikigabane ca 10 umurongo wa mbere mugeze ku murongo wa 29. Musoma amajambo yose arimwe murabe mbega ibihano bigiye kuzohaba bizoba bimeze gute. Byose bizoba bivuye kugabitanya no kwishira hejuru. Yemwe hazoba ibihano bitagira uko bingana. Igihugu cy'u Burundi bambi igihugu cy'u Rwanda na Tanzania nukuri muzokwinjira mu bihano bimwe bitarigera bibaho no kubaho, kandi birahera ubunyene kuko Kagame bayi aragiye.
urumva yakoze ibibabaza uhoraho imbere y'Uwiteka. Imana ntimwemera na gato, bayaragiye nababwiye ibyo agomba kuzira, kuko abantu bose bagiye basinya ibintu Imana itagomba bose mu nyuma ni ibihugu 5 mbere ni 6. Oya ndiko ndabesha, ibihugu bizogira bigomba abaperezida bavyo bagomba bagende nyene vyihutirwa ni 8. Mugabe ibihugu bibanza kugira ibyago bikomeye cyane gose ni Tanzania n'u Rwanda, mu vyumve neza. Abaperezida Imana yambwiye bagenda vyihutirwa, turahera muri Congo Brazzaville, Congo Kinshasa, u Rwanda, Uburundi, n'Ubuganda na Kenya na Sudani yo kwa ntuze kwa Salva Kiir. Aho hantu abo baperezida bose ubunyene baragiye, ntacyo bafise kugira ngo babagarure, ntibizagukunda. Abo bagiye, ikiringo cyabo cyarangiye. Hanyuma ibi bihugu ndiko ndavuga 8 nivyo bihugu vya mbere bizobanza kujya hamwe, mu nyuma bizogenda bimanuke, ibindi bihugu bizogorana cyane gose ni igihugu cya Ethiopia n'igihugu cya Somalia, nabyo bizokwinjiramwo ivyago. Mugabo vyo subu nyene, kuko Imana yambwiye yuko bizogenda buke. Murazi mu buhanuzi mperuka kuvuga, nababwiye nti hazotangura Burundi, mu nyuma Africa Community, mu nyuma Afrika yose, mu nyuma isi yose n'amahanga yose, kubera ubu bwami bw'Uhoraho buzogenda mpaka kugeza muri Afrika y'Epfo, mu nyuma bice bihura n'inuzeye n'ubwami nuzeye aba batraore bazoba barakoze, kubera nabo bazoba bafise ubwami bwabo, kubera mumenye yuko bafise iminuzeye imico y'imigenzo y'Abayisilamu, bo bazoba bafise ubwami bwabo. Kandi aho hantu murazi yuko narigeze kuvuga ubwo buhanuzi nti ndabona ahantu ha Edeni si Afrika yose, kandi nti ndabona si ntuzeye si Aziya yose, kandi n'amubara bose hose nibice. Bo ndabandanya kunuze ku bijyanye n'amafaranga. Igihugu inuzeye Europe yose Imana iragiye kuyirimbura yose, kujya yarimbuye Sodoma na Gomora. Kugeza imbere yanje ifaranga ry'Euro ntarihari. Ifaranga rero mbona rizosubirira amayero n'amafaranga y'igihugu cy'u Burundi. Ifaranga ry'igihugu cy'u Burundi rizoba rihambaye cyane gose, nuzorironka zoba rose ifaranga riteye igomwe ku rugero rumwe utagira uko rungana, kandi rifise agaciro. Urumva rizoba ari ifaranga rikunzwe ku rugero ntoshobora kurongenda basigurira. Yero ntizobaho yero irafuditse birakwiye. Mu mafaranga ari imbere yanje yero ntayo mbona. Bo hanyuma rero ndagarutse ku buhanuzi nahereye ko bujyanye n'amahanga. Rero ngaruke no ku buhanuzi mperuka kuvuga bw'ibuye ritasituwe n'amaboko y'abana b'abantu. Inuzeye ubwo bwami jewe ndababwira bw'Imana ingene buzotangura ari ubwami butoyi, mu nyuma buzogenda bukura burandaranda, bugenda bukura burandaranda, kubera umwe wese azoba yifuza yuko biba nk'igihugu cy'i Burundi, nk'uko ivy'i Burundi bitwawe. Muriko muranyumva? Mu nyuma ibindi bihugu, ayandi mahanga yose azogenda senyuka. Muri rusange ubwami bw'Imana buzogenda bukura, kurya Daniel mubona yabihanuye, buzogenda bukura. Hanyuma amahanga nayo azotera, ibi bihugu vyitwa ngo ni za ONU, ni za Amerika, ni za ande, bizotera bisambuka.
kandi ntimwibaze ngo n'ibindi bintu bizova ahandi hantu bizogira iki n'iki. Ni intambara nyene Imana izoteza hagati yabo bonyene, bakagenda bigwanira, bakagenda basenyana, canke mu gihugu hakavyuka akajagari nyene bonyene bakavyiturira bonyene. Si ibindi, si umuriro uzomanuka uvuye mw'ijuru kurya mu bisoma muri Bibiliya mukibaza ngo oya. Kubera nababwiye ngaha mw'isi harimwo abantu bagendagenda ngaha mw'isi kandi ari abamarayika b'Imana. Mugabo udafise ubwenge bw'impwemu yo mw'ijuru udashobora gutora uwo muntu, bidakunda. Mugabo ufise ubwenge bw'impwemu uramubona kandi ukamumenya. Abo bamarayika rero mw'isi ngaha nyene barimwo, bavangitiranye n'abantu, ntushobora kubimenya utamuzi ntumumenya. Kuko nagomba ndababwire, nta muntu n'umwe afise ububasha bwo kuganira n'Imana atari umumarayika, ntazogira ubabesha. Ivyo nimba mutari mubizi, nta muntu n'umwe afise ububasha bwo kuganira n'Imana, ndasubiyemwo ntibikunda. Nimba mutari mubizi ivyo mubimenye. Ngaha mw'isi rero mubonye rero abantu bavuga ibintu vy'Imana cane gose kandi b'abahanuzi bakomakomeye, abo bantu nabo gutinya. Mbere Bibiliya iravuga iti nabo kubaha. Uhoraho abashingira intahe yavuze ati abantu bazovuga ubuhanuzi rimwe kabiri mukabona birabaye, ivyo bahanuye birashitse, ati abo bantu muze mububahe. Sindiko ndababwira ngo je niko ndasaba icubahiro ngo je ngo munyubahe. Oyaye, muze mwubahe Uwiteka. Kuko jewe nanje si ububasha bw'iwanje, si n'ubushobozi bw'iwanje, ni nkuko nanje nababwiye ataco Uhoraho ambwiye sindonka ico mvuga nanje. Mugabo nagomba ndababwire porogaramu y'isi yose iri imbere yanje. Ikigiye gukorwa cose kiri imbere yanje. Nagomba sozere ndababwira, mu Burundi nababwiye nti sinzoza mutampamagaye. Uno munsi Imana yampaye ivyanditse. Nimurabe muri Kuvayo 10 umurongo wa 16 na 17 na 18. Farawo ibihano bimurembeje, yabwiye abantu biwe bati nimumpamagarire Mose aza dutabara dukureko bino bihano. Nanje mu Burundi narababwiye, igihe muzobona amazi abageze mw'izosi, mu nyuma muzompamagara, mu nyuma nkora ivyo Uwiteka yantumye, kubera nta muntu n'umwe afise ububasha bwo guhindura ivy'Imana yantumye. Ibi bintu ndababwira, uwuzoza avuga ngo je nafise ububasha nobikora, nobishobora, canke ndazi aho nzoca inzira nocamwo, uwo muntu azoba agomba kubabesha. Iciyongereyeko, nagomba ndababwire bantu mwe, mfise ubuntu bugeretse ubundi buntu. Nagomba ndababwire abahanuzi bose bahanura, yaba uwera, mvuze uwera mbashatse kuvuga umuzungu, yaba umushinwa, yaba umuntu mwarabu, yaba uwirabura, ibintu vyose bahanura vyose bibanza guca imbere yanje. Mu nyuma Imana igahereza abantu ubukebuke. Buri muntu uwo ari we wese ahanuye mbanzi yuko ikintu ariko aravuga, yuko ariko aravuga ukuri, yuko yihenze, nimba ari ico yongeyeko kitari ic'ukuri, mba ndabizi. Mwumvirize ubwo buntu nababwiye, n'ubuntu bugeretse ubundi buntu, kandi si ububasha bw'iwanje, n'ububasha bw'Uhoraho. Kuko mumaze kumva umuntu yerekwa aryamye, akerekwa ariko arakora akazi, akerekwa ariko aranyonga imodoka, buri mwanya amasaha 24 ku 24, uwo muntu nuwo gutinya, ni no kubaha. Agomba ndababwire, Tanzania umunsi izoba itarasubiza, mwambaje ingabo mfise ingene zingana, ingabo mfise nababwiye ndaziberetse, muzibonye mwogwa n'igihumura, n'iz'abamarayika n'abaserafi, muzibonye mwogwa n'igihumura. Nagomba ndababwire n'ubu subiremwo, Tanzania umunsi izoba itaratanga imipaka y'u Burundi, atanagapande na gatoyi gasigaye, amahoro nta nayo biteze, harya binjiye mu muriro vyakwiye.
Kongo umunsi izoba itaratanga imipaka y'Uburundi atanagapande na gatoyi gasigaye, ivyo kwiyumviriye iyo ntambara ko hari umuntu azoza ayihagarika muzoba murambwira nanje ndi ngaha. Niho muzomenya yuko rero bwa bundi dufise ububasha n'ingabo zikomeye cane gose. Hanyuma ntuze mu Burundi naho nagomba sure mvunira akagohe ico bita abasirikare n'abapolisi n'imbonerakure. Umuntu azobona hari ikintu kibaye mu Burundi uzokwikunda azahunge. Ndabarahiye izina ry'Uhoraho, uwuzokwitega iyo ntambara mwese muzopfa muzohona. Imana yambwiye ko nzotunga abasigaye kandi izokongera gusubira kubagwiza. Umuntu uwari we wese azokwisuka muri iyo ntambara azopfa kandi muzohona. Kandi abazosigara Imana izokongera gusubira kugwiza abo nyene. Maze kubihanura incuro nyinshi, aho sindabihanura kubera ngo ndabatera ubwoba, ngo mba ngomvye kubakingira kugira ngo abantu benshi ntimuzave mwita mu ruzi mugwita ikiziba. Iyi ntambara si y'abana b'abantu, ni intambara y'Imana, ni intambara iriko iraba hagati y'Imana na Satani. Umuntu rero azokwitega akajamwo, yemwe basha Imana iramutwika nta kibuza kweri. Nagomba ndabwira abasirikare, Imana ingwano yayo ibigoye. Murazi murimba ibinogo mukimba ivyo mwita, abandi nabo baba barubatse amazu data wanje ngo yuko ibikimba musi kuzimu ngo aho bazokwinyegeza. Imana ntaho uyihungira. Ushobora kuba wagiye mu kinogo Imana ikagifurira, none ntubupfuye. Ushobora kuba warubatse data wanje inzu warayiteguye neza, musi ari yihandaga uzojamwo, mu nyuma akaza nyamugigima uzi ngo wakize ikakiguhenurirako, none ntubupfuye. None Imana ntawe ugwana nayo ngo ayitsinde ntibikunda, kuko Imana ingene ikora ntawe ubizi. Kwa Farawo yakoresheje inzige, ikoresha intozi, ikoresha imibu, abantu bose barapfa barahona. Iyo niyo Mana dusenga rero ya Dawidi rero. Aho rero urumva ndiko ndabwira abantu, murumva ko ibintu bikomeye, kandi ayo mahanga azoza kurangira yose atsinzwe kandi aherengeteye. N'ababiteguye bose bazoza kurangira bose bapfuye, mu nyuma hasigare ubwami bw'Imana mw'isi yose, ata kintu na kimwe kandi baciye bugufi kandi bubaha. Farawo kugira ngo yemere yacishijwe bugufi, ivyiwe vyose n'ingabo ziwe zose n'ivyo atunze vyose n'uruvyaro rwiwe n'iki vyose vyarapfuye. Ngo ingabo ziwe zose n'imikogote vyose ibimarira mu kiyaga gitukura. N'ahandi rero ibi bintu vyose mubona yuko biraba mw'abantu mwe, bitegura igihugu cy'u Burundi. Abarundi muvyumve, mwitegure, mubimenye neza. Uzokwisuka mu ntambara ntazavuge ngo ntiyabibwiwe. Bibwirwa benshi bikumva bene vyo. Reka nigereze ngaho, nubwo noranda avuga ijoro ryose bugaca ngo intuzeye ngo amatwi ngo aza guhwera, ngo nubwo wozana ngo intuzeye umusekuru ugasekura ngo ntiyumva. Reka nigereze ngaho. Abantu benshi bakoresha ubwenge bwabo. Ubu ntitugeze mu gihe c'abanyabwenge, tugeze mu gihe c'abantu bayobowe na Mwemu. Busi igihe c'abanyabwenge, c'abanyabwenge b'ivyanditse oya, ni c'abayobowe na Mwemu. Mugira amahoro, muhezagirwe mwese aho muri. Imana ibahezagire. Mukomere.